Ikibazo c'ubukene bw'amazi kibonekeza cane cane muri village ya gatatu. Abo barundi bahungiye mw'ikambi y'Ikakuma bavuga ko bahora baronswa amazi meza ariko ngo siko bikimeze. Muri kino gihe bikora ku mazi mabi yo mu binogo, ingaruka zikaba zimaze kwibonekeza. Bamwe bafashwe n'indwara ziturutse kuri ayo mazi mabi, basigaye bakorora nk'uko umwe muri bo yaganiriye na RPA abivuga. Ikibazo c'amazi kiri aho bita Karubayeri muri village ya gatatu, ni neighborhood ya 10 ni compound ya 11. Hariho ahantu mu maraza rero tugenda tukavoma, ariko ayo mazi ntabwo ari meza. Amazi bahora batuzanira, nubwo bayatuzanira rimwe na rimwe yaradufasha umuntu akavomaho nk'ikibido co kuzaranywa, akaca agenda akavoma ayo yandi yo mu maraga, akaza ariyoza yongera atekesha. Mu kurondera guteka bidusaba umwanya munini, tukaca tuja kuja ayandi yo kwiyoza ahantu hari urunogo rw'amazi mabi. Amazi tuyanyweye tuca turwara inkorora no gucibwamwo, nivyo bintu bidukarira cane. Impunzi zahungiye Ikakuma zivuga ko bahora babafashisha ibinini vyo kwica ubucafu buba buri muri ayo mazi, ariko ubu navyo nyene ntibigikorwa. Hari ibinini bari baduhaye ngo dushiremwo, ariko ntivyarose bose, kandi ivyo binini navyo babiduha ntari nko mu mezi 3. Impande kuva shitsi n'amazi kubironka rimwe, kandi ivyo binini ntibituma tudafatwa n'inkorora. Tuca tugenda kwa muganga, abandi nabo bakigumira muhira nyene bakaguma bakorora. Rero n'umuntu ayamenyera nyene akaguma akorora, acibwamwo agatinda akabimenyera uko nyene. Abarundi bahungiye mw'ikambi y'Ikakuma mu gihugu ca Kenya basaba ishirahamwe HCR n'ayandi mashirahamwe ajejwe ibibazo vy'impunzi kubafasha bakabaronsa amazi meza, indwara ziturutse kw'isuku rike zitari inkombi.